Ndatanze mwiriwe mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, Burundian Information. Nongera nshimira wowe wese umaze guhitamo runo rubuga kuri Yamvo, kuri bya biganiro byaje twama twabahaye byo gutanga information zitandukanye ku barundi bari mu Burundi no mu mahanga. Uyu munsi ndagufitiye umutumire, ariko murabizi mu bice y'Ikirundi ntibisaba yuko umugabo mugenzawe umuvuga izina. Umutumire n'uyu muramubona. Ndaguhaye kaze Mr. Murakoze cyane. Nizere yuko ni first time rya mbere guhura namwe. Ni rya mbere guhura namwe aburu rubuga. Abakunzi ba BDI Info tuvuge gute? Tuyaga n'abandi. Tiko tuyagana Jimini Ninahazwe umurundi. Jimini Ninahazwe uyu munsi turi mu gihugu ca Zambia. Turiko tuyaga dutanga information kuri ibi na biriya. Zambia kuri wewe ivuze iki? Zambia ni gihugu ni igihugu abantu mwino minsi bariko barirukira cyane, na cyane cyane abarundi n'abandi bavuye mu bihugu bitandukanye, bavuye mu migabane itandukanye igize isi. Eko mbega ico bagituma abantu benshi bava mu bihugu bitandukanye, especially nk'abarundi canke n'abandi benshi bahurumbira kino gihugu, co bari giki? Jewe nibaza ko ikintu ca mbere gituma bahurumbira Zambia, benshi bavuga ko ni igihugu ca business. Ni igihugu ca business. Ni igihugu ca business. Mugabo business kuko hari business zitandukanye. Abantu rero barondera iyo buhiye. Yeah bro, bivanye n'ukuntu uboneka benshi ni bake bupfa gutahura kuri umurundi. Swag look, ukuntu nyene usanzwe look y'umuntu yashobora kukwereka yuko uwo muntu ni diaspora look. Mbega bishitse babagabo bamuyomba mugahura, byo bimaze gushika mugahura canke ntimurabona? Uvuze guhura ushatse kuvuga iki kwanza? Bamuyomba ntabuze. Bamuyomba ndabaza. Uvuze guhura kubonana nta n'umunsi n'umwe birashika ngo waguteka intoki. Oya, mu izina rya Yesu ivyo bintu bishaka. Kweli. So agasho je ndamaze kukinjira inshuro zirenze imwe. Rero urumva nta muntu wari we wese yo kwifuza agasho. No munzu ari munzu umazeyo amasaha 28 ari munzi wawe, urumva usose hanze ukumva kayaga ko hanze, urumva yuko mengo haba hahindutse ikintu, hari izindi mpwemu cyane cyane. Bana ni fresh. Uyu munsi nkeneye yuko utanga umuco ku buzima bwa Zambia. Mbega abarundi benshi bari mu gihugu ca Zambia mubayeho gute, babayeho gute? So abarundi turi mu gihugu ca Zambia tubayeho mu ruhande rumwe novuga ko tubayeho neza, mu rundi naho ntitubayeho neza kubera security. Umutekano sijana kwijana bivanye na business. Bivanye na business kubera benshi nta vyangombwa dufise byo kuba twogira ubwidegemzo ijana kwijana. None ikituma mutaronkira ibyangombwa cyo bari giki? Ko bari uko byo babizimbye canke muri make birazimvye? Muri make birazimvye ku buryo udashobora. Hariho ababifise. Mugabo reka mvuge nko ku ruhande rw'iwanje, kandi mvuge no ku barundi bamwe atari bose. Ugiye kuraba nk'ibice 90% biri by'abarundi bari mu iki gihugu ca Zambia nta vyangombwa bafise byo kuvuga yuko bokora business. Urumva nta ma work permit bafise. Hama ikindi kintu, hariho n'abarundi bitwa ko ari impunzi, bakitirira impunzi kandi atari impunzi. Majority novuga yuko nk'abarundi bariko barondera ubuzima mu iki gihugu benshi si impunzi, mugabo baca biyitirira ubwo buhunzi kugira barabe yuko bokingira irya business yabo ariko barakora. Na ivyo kandi si ciza. Bihora bishika abantu benshi bakavuga yuko muri Zambia hariho abantu bikika mu kiza bakaba basuma mu gukorana na migration ya Zambia kugira bafatisha abarundi bagenzi babo. Aba-agent. Ivyo bintu byo bari byo. Aba-agent bari barahari. Kandi imagine kugurisha mugenzawe waje kurondera ubuzima, nawe niyaje kurondera ubuzima, mugabo kweri ukifuza yuko bomufata bagende kumufunga, ukemera bakaguha udufaranga duke novuga ko batanga kajya bike bidasengeye. Can you imagine?
iyumvire kweri kugurisha umuntu yaje kwihangayikira. Nakahe kantu mu batekera ko abo bantu niba bahari birashika mbere ugasanga bahora banadukurikira. Jewe ikintu ca mbere nuko no basengera ku Mana novuga ati Imana ibafashe bakizwe. Baba bakizwa ibintu bakora babireke kugira ngo twese tumenye kuko ngaha mu iki gihugu turimo twese turondeye iki ubuzima. Twasize imiryango mu gihugu twaje tuvamwo, twasize abantu twigisha, twasize abantu turisha, twasize abantu twasize abantu batandukanye. Ngira nabo nyene baba bikora kugira barabe nyene muri izo mbonyene z'ubuzima ko babikore nk'akazi nawe. Ibintu byo gukora business yo kugurisha mugenzi wawe naho boguha amahera avuye kuba wagurishije watanze mugenzi wawe ni Yuda wayi umahume. Ayo mahera nabo yoguha n'amahera y'amaraso n'amahera y'umuvumo. Mbega ikindi kintu ndakwaze Mr Jimmy, abarundi benshi barahurumbira kuza muri Zambia nkuko nari nabivuze. N'ubuhebuzi ahanini bakora. So business novuga nk'ibice 90 reka mfata ibice 90. Business iri ngaha abarundi benshi aha business bakora ni business y'amashop, amaduka, amaduka cyangwa amabutike. Reka dufite amabutike. So burya dupfa kubifata ugutandukanye burya ngo boutique ngo nijya y'impunzu. Akaba ari icyongereza tuba tugiye mu bindi bintu. Reka dufate boutique tubara bitaho. Oya. Reka dufate iduka. Iduka nasho ngo iduka ni impunzu mugabo. Iduka ngo ni Giswahili tu. Iduka ni Giswahili. Bakora ubuzi bwo kudandaza basi mu boutique. Shop. Okay. Ibutike. Ibutike nanje niyo nzi mu Kirundi ni shop. Oya Kirundi kiragoye bro. Noneho ururimi rwo ariko rwose ruragoye. Kirundi cyonyine. Abongereza bavuga ni boutique. Okay, benshi la majorite dufate ngo bakora mu buzi bwo maduka. Nta bundi buzi nawe bro umva na ruki ukora mu boutique. Jewe ku rugero ngezeko n'imyaka ngezeko nta kazi na kamwe je ntakora. Kubera iki? Target yanje nuko noronka amafaranga. Bro, urabona ko zavuda nadufatisha nawe. Ndabafatisha gute je amafaranga yagaba bakene. Je nkeneye amafaranga asengeye, amafaranga nakoreye yavuye mu ntoki ziwanje, amafaranga avumye. Apana y'umuvumo. Jewe nta bintu by'umuvumo. Ati benshi bakora mu boutique. Ari nta bindi bintu byo babihari byinyegeje kumenga abarundi benshi. Ubuzini bwinshi my friend, ubuzini bwinshi hariho abari mu masaro do coiffe, hariho abari mu shop atandukanye agurisha impuzu. Hari n'abanye bagurisha amatomati, hariho nabo bagurisha ibintu bitandukanye bari mu bubare kuko nta mwuga numwe ubaho udakiza kiretse umwuga umwe wo kuroga wonyene no kwica no gufatisha abagenza. Umuntu agufatisha umuntu akurira amahera yawe watandukaniye he n'umurozi. None ga Mr Jimmy, abarundi benshi nko mu Burundi ariko adukurikirana canke umurundi arahandi hantu atandukanye mu bindi bihugu bitandukanye bazi ko abarundi twamaze kusabaki. Kuja muri Zambia kuza kwakorera business hari akunguko. Reka mvuga ikintu kimwe novuga ko akunguko karahari. Icambere burya iyo uri mu gihugu ciwawe ubigifyinate, iyo ugiye mu gihugu c'amahanga my friend je mfise uburorero bwinshi naje wenyene no kwitanga k'akarorero uko waho ukora mu gihugu usiga ukora uko navyinata ndi mu gihugu nuko nkora ndi ngaha. Icambere ngaha nta weekend urumva jariho burya je nahoze ndi n'umuririmbyi shaka ndakikubwirire ahubwo mbere ukoze neza ko iziruki nizikunda kwijana ugize neza no kumva ico kibazo naho ndi n'umuririmbyi kuko jewe ndiko ndaraba ubuzima bwo mu mahanga. Hari indirimbo nise diaspora. Iyo ndirimbo navuga ko narayiririmbye mugabo iyo ndirimbo ndayiririmbye jewe mwino misi nyene mwino misi hari ikibazo c'umutekano. Iyo ndirimbo naravuze ati ugerageje kuraba mu mahanga ntavyo ibihanga ntavyo gufyinana urumva mu mahanga ntavyo gufyina uba waje kugira gukora urumva. Navuze ati difference iri hagati yo mu mahanga ni wanyu iwanyura ubu ufise ibintu by'imishinato mugabo mu mahanga nta mishinato my friend. Ariko bihora bishika kibonekeza abantu bamwe bamusanga umenga barafyinata mu kazi bo babwira iki uwo ntabazico yaje kurondera. Novuga ibintu byinshi mugabo sinorondorora kubera novuga ati mu migenzo y'ikirundi
jewe ndabuzima bw'iwanje uri umuntu w'umugenzi nawe mbona utari kuri komprota neza nkaguhanura kuko harabumviriza byanse cangirane n'ibintu bisanzwe. Muri Zambia abarundi bahora bagirirayo ibibazo bitandukanye, haba kwibwa mu mashopu n'ibindi. Mbega iyo bishitse ukibwa uritura polisi canke ibindi bisata bakagutunganiza? Mbega uri kurambaza ibibazo umenge ibibazo byose uri kurambaza ni ibibazo umengo byaheruka kunshikira je mu kwezi guheze sinako igipolisi mbo muri rusange nta mwonga uburi sati bitahizwe ayo ma challenge ari hose ari hose uri muri business noneho business ni homba homboka urahomba cyangwa uhura n'ibibazo ugahuye n'ibibazo byo kubura inyungu uhura n'ibibazo bindi bitandukanye ariko cumenye ukuntu byifata ugahura n'ibibazo by'abasuma ugahura n'ibibazo by'abaza kukugirira nabi kugira ijya target yawe ushaka ntishike mugabo bivanye n'ukuntu uba wavuye mu gihugu ciwanyu uri mu gihugu c'amahanga utegerezwa kugira nte ukamenya ukuntu wifata mu bibazo byose bishitse ukagwara. Zambia kuko hari abarundi benshi ego Imana baravuga ngo Imana yakunda umunyamahanga, bishitse ukagwara urakigwa neza ku bitaro bakagukorera ama treatment meza nkuko byo bikoreka mu gihugu wacu. Jewe ntanze akararo nkakiwanje mu mwaka uheze naragwaye ndaja ku bitaro natwawe n'abagenzi biwanje barabarundi nta Muzambiya burya hajya ntagira umuntu azokubesha naho tworara turakundana burya umuntu wiwanyu aba ari uwanyu burya umuntu muhuza ururimi 100% ari uwanyu tu naho uwo mugurisha umenye yuko uri kure witera iki imivumo so ku bitaro novuga ko badufashe neza mugabo nama numva ko hari abandi bantu bidoga bavuga ati iyo tugiye ku bitaro barafise kajya kantu kuko bavuga ati iki kintu ni kinyamahanga bo ntibaguhe service nkuko bikenewe mugabo kuri jewe novuga ko byagenze neza mugabo iyo myidogo yoyo iriho kandi saha honyene niho kuko je mfise abagenzi benshi bari mu bihugu urashobora kugenda no gihugu ari wanyu bikari wanyu birashobora kwanka bivana service na poor service ziraziha bivanye n'ahantu kwanzogiye bivanye nuko giye uboneka ariko kenshi ndibaza mu cyamwitura service nkeza privé kugira ngo private kugira ngo iboroheze hakiri kandi ubwo bitwara amafaranga. Private ni sawa kuko ugiye kuraba n'ibintu by'imiti biki private ni sawa kandi private emergency mugabo nk'ibitaro vya government harabamo kujya gucererwa niko bakira gasanga biri ibintu ya service gucererwa indimi zaravanganye zaravanganye n'ikibazo n'ikibazo apart from izi migration amwe bita ngo ni bamuyomba ku bintu vya security hari abandi bita ama group bita amajanki ameze nka zazindi za corona muri no minsi byifashe gute? Muri no minsi novuga ko harakarusho harakarusho mugabo si hose biratandukanye biva n'akarero rimwe mugabo novuga reka mvuge ko iyi government iri ku butegetsi no munsi yarashize ko ubwenge baragerageje kweri twe novuga nka twege turiko twikorera business apart from abo bamuyomba twita bamuyomba naho je nkajewe nta muyomba ari so apart from them so novuga yuko ku kintu kijanye n'umutekano c'amajanki c'abasuma asi cyane sikire oya ega ntitudandabo ndumva tudandabo biragoye cyane izi ndimi tuguma twinjiramo zaramaze kuvangana hama nk'umuntu ariko adukurikirana ari mu Burundi cyane ugwaruka rw'abarundi urazi ko abarundi twasabagiye yifuza kuza muri Zambia mbega umugira akajambo nyabana mbo ndiko ndaraba ukuntu isi igenda ihindagurika nkaraba yuko ibihugu byose biri concentre no gushira inguvu ku bantu bavyo no guhanura we Murundi ushaka kuja mu gihugu cari cyo cose simvuze yuko ari South Africa canke Zambia canke Amerika canke ibihugu bitandukanye kuko amahanga n'amahanga novuga ko wobaza rimwe canke kabiri kugira umenye iyo ugiye umenye ahantu ugiye information zakuntu zimeze kugira umenye information
umenye ico ugiye gukora icambere umenye n'amahera ugiye guhembwa umenye n'abantu ugiye kubana nabo. Hariho ababosi canke abakozi bamwe bamwe bihora bishika bakidoga cane cane nko ku bakozi bakidoga canke ugasanga bameranye nabi n'ababosi babo, mbega ivyo bintu bikunda kuva gukanira? Kenshi bikunze kuva ku kibazo novuga c'ababosi n'abakozi batumvikana. Ko nkavuga ati ku kibazo c'abakozi naho usanga ngiye kurengera, usanga urengeye umubosi. Usanga kuko hari igihe usanga umubosi ari mwikosa kubera avuga ati umubosi ntaja mwikosa arabijamwo kubera iki. Hari umubosi usanga ariko ararenganya umukozi, hariho n'umukozi usanga afise amakosa. Mwico gihe uca witura babantu muvuga ururimi rumwe mukamanza mukagira ante mugahanurana, vyanse naho mugashika ku gipolisi kubera igipolisi ni kimwe, inzego z'igipolisi hose amategeko namwe. So ivyo rero jewe ikintu nohanura nk'ikintu kimwe numvise umukozi n'umubosi bakunda gupfa, ubusuma ukorakora. Ngirwa ko mpanura umuntu kwera afise ingeso y'ubusuma uyo nta kibanza afise, ku bintu byo kurondera ubuzima mu mahanga nta kibanza afise. Inoti tuzirondeze inguvu zacu turazifise, inguvu tiyari n'ubwenge inguvu n'ubwenge turazifise. Ati barakwiye ababosi kwihanura n'abakozi kwihanura kugira ngo barabe ukuntu kubera twege target nimwe twaje kurondera iki amafaranga, twaje kuraba ukuntu two kuyungunganya natwe tubeho neza. Ngo hariho n'ababosi bamwe barabishika bakima imishahara abakozi babo barakoze batabivye, ugasanga agumya mu hamarandevu adahera. Hari ico mwamubizi kugabyo? Ivyo ndamaze kuvyumva, hariho nabo twagiye turahanura. Mugabo je novuga ko umubosi nk'uyo urenganya umukozi wawe, uravye inguvu umukozi akoresha inguvu nyinshi mu iki gihugu. Je mvuga ku ruhande rw'iwanje nkaraba inguvu abakozi bakoresha cyangwa umuntu akoresha kugira aronke amafaranga, ugaca akora imyaka 2 canke irenga nk'umuhembe. My friend wo kwihanura kwe bro, ngo hari abantu bamwe bakunda kuva mu gihugu bagashika hino uko bahora bavyiyumvira bagasanga bitandukanye nuko bahora bavyibaza bivanye n'ubuzima bahora babayemo mu gihugu nubwo basanze hino bakacabona umenga bazimiye. Reka nawe bimeze gute? Reka nawe wewe nobwira jewe je barampenze akarorero ndakitangako jewe barampenze. Mugabo novuga wampenze yagize neza. Burya ngo kanyoni katagurutse nikamenya ubweza. Burya nagira ndakubwiza ukuri mu kintu je nabonye mu mahanga, experience maze kubona mu mahanga ntushobora kubura ibintu byose. Ufuma utaha na degree y'ubuzima, utahakuye amafaranga uhakura ubuzima, kandi ikintu gikomeye n'ubuzima, umutwe ubwenge ubwenge bwo kurondera ubufise ntantu na hamwe utoronderera havuyemo hejuru no mwivu. Nkuko nyine wamaze kubivuga ati je rukizi wanje nta namwe na shooting ngiye mu Burundi mba ndo mu Burundi ngiye muri Zambia ashobora ko mu Zambia shooting hari hose nta kazi na kamwe jewe no mu buzima dukwiye kumerwa jewe gusa akazi ntakora ni kamwe, akazi katampemba, akazi ntaronkirasi oya ko ntako nkora. Ndumva birameze neza. Ego nizere yuko nitworandira abantu benshi bamenye ubuzima bwa Zambia tubicishije muri Mr Jimmy. Ndagushimiye cyane ku kiganiro waduhaye. Hamace ngira ko nongera ndagusaba ngo wongere kakajambo kanyuma ku Murundi ariko adukwihana mu Burundi canke ku Murundi ariko adukwikirana ari mu makungu, mbega akajambo kanyuma batekeranaka? Apana kanyuma kwa kanyuma bica vyumvikana ko umengo sinzosura kuboneka kuri uraca hafise yandi ma BDI info. Oya abakunzi ba BDI info, ikintu ca mbere nobwira abakunzi ba BDI info novuga ca mbere je no kwishiramwe ca mbere twebwe nyene ilifo yuko urubuga rutera imbere, kuko urubuga ruradufasha cyane. Urubuga cyane ku mpanuro, reka mvuge ko mu iki gihugu ca Zambia niko rubuga rwa mbere rw'umurundi ariko arashikiriza ivyiyumviro by'abanyamahanga bari mu bihugu apana muri Zambia, bari mu bihugu bitandukanye kwisi. So ikintu jewe nosaba abanwanyi abadukurikirana, so icambere
nuko aya video yawe boza barayasharinga bakarungira abandi abantu kugira ubu butumwa bushike bwose uza bushikira abandi. Erega isaha igeze ubu ni social media yeah uri kuramu so umaze kuba usharinga video y'umuntu ikagira kure erega ibi bidushikira mu iki gihugu ca Zambia so kuvuga yuko bishika mu iki gihugu conyene ekaye nahandi henshi hose no muri Amerika umuntu ari muri Amerika ntibaze barabahenda ngo zomubayeho bumeze neza eka afise nyene ibintu by'ibanga bibise je mfise abatife bari Belgique bari muri Canada twagendanye bakubwira ati my friend isi yose ni imwe atangupfu utiruka ntaje atamutwe ntuba hama ikindi kintu nuko boza baragira subscribe kugira turonka aba subscribers benshi yeah hama kintu nosaba nuko mwoza murakora kugira urubuga rwacu rutera imbere mwoza murafata tu video duto mu biganiro mukoresha abantu batandukanye canke mukora kugira muze muradushira ku ma TikTok canke ku ma Facebook kugira at least wa muntu adakoresha YouTube nawe ne kajya ka message akantu kanyuma ariko nako tuca dusozerera kaba kanyuma ari wavuze ati nitwoheza ko kanyuma kuko byo cyaboneka yuko kumenga biraheze umurundi ariko yiyumvira kuza muri Zambia aze hino mu gihugu ca Zambia ategekanya gukora akazi nyabaki canke nikiye kintu ashira ku mutima. Ikintu ca mbere novuga ku ico umurundi yitegura kuza ngaha muri Zambia mwino misi si muri Zambia gusa yitegura kuja mu mahanga ica mbere abe yipanze ku mufuko ica mbere kurondera ivyangombwa vy'akazi agiye gukora nico kintu ca mbere nico kintu je novuga apana ivyangombwa byoboneka office amafaranga hari kiyanani urupfu gonye reka dusozere ikiganiro nk'abarundi canke razi zino mboga zikurikiranwa n'abantu benshi batandukanye bafise abantu bamwe baba bakora mu bisata bitandukanye vya leta baba bazejwe kuraba ubuzima bw'umunyagihugu wabo canke umurundi haba mu mahanga canke mu Burundi basaba canke twobasaba iki canke nakare ka jambo mu bakanye novuga vyinshi sinobimara mugabe ikintu ca mbere ikintu nyamukuru novuga nuko twokundana ica kabiri cyane kuri urubuga rwacu kuko uru rubuga n'urubuga rutangirwa ku impanuro kandi impanuro mu buzima apana impanuro zo kwigisha abantu ubunebwe canke ibitari byoya nuko twoja kugivi tugakora ko twese turinga hamwe iki gihugu mu bihugu by'abandi target yacu ni wacu kuko muhira ni muhira kubw'ivyo ibiganiro mukora ngaha kuba mwari yumviye mukagira TV iri online umuntu wese ashobora kuba yoronkera ku information so jewe novuga ko ari gikorwa cyane niko mwoshigikirwa ego tukabashigikira guprataja muko nabivuze subscribe muko nabivuze hama tukadugakora. Mr. Jimmy ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye. Ndabashimiye cyane ahubwo ndabashimiye cyane kubera kuba mwigoye mugati ivyo mwariko murakora mukaza kurondera jewe kugira mu miki kiganiro novuga ko ari amateka yanditswe ku yandi akajambo kamwe ku barundi bariko badukurikirana. Abarundi bariko baradukurikirana muri mwiki gihugu ca Zambia canke mu bindi bihugu bitandukanye canke no mu gihugu wacu niko no babwira ati mukundane. Abarundi aho turi dukundane dushire hamwe. Ego reka nshimire wewe wese watangwe kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera ukongera ukanagisozera. Nshimire nawe wese umaze gukora subscribe na like, comment section irugure nubwo wakubwi wanyu. Nizere ko ibyiyumviro vyanyu mubishiramo muri comment section. Nimba ikiganiro wagikunze biruguruye byose nakanya kiwanyu. Nshimira mwebwe mwese mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye canke ahari hose ku mugabane w'isi. Nshimira Imana yoyo ibandanye tuzigama. Imana kandi namwe yongere ibandanya ibaha umugisha ibazigame barindi byose bitayivako. Bye, see you next time.